Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi mudahengeshanya gutega amatwi ikiganiro cacu arico canyu warubizi nkuko mwagiye muvyumva ku maradiyo atandukanye canke mubisoma ku binyamakuru eka no ku mbuga ngurukana bumenyi kuva kw'igenekerezo rya 3 Munyonyo umwaka wa 2020 abanyagihugu bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bari baramutse baja mu matora yo kurondera umukuru w'igihugu. Abakandida babiri Joe Biden w'umudemokrate na Donald Trump w'umurepublikane ari nawe yarasanzwe ari prezida nibo bariko bahiganwa. Amatora yaravugishije benshi, icatanguye gutangaza benshi nuko Donald Trump yatanguye gutangaza ko uko bizogenda kose atazemera ko yatsinzwe, mbere bidatevye Trump ati amatora ariko yibwa, ariko ntiyerekanye neza na neza ivyemezo. Vyagiye rero kurangira itariki ndwi aho vyagaragaye ko Joe Biden ari watahukanye intsinzi. Abademokrate bati iyi ntsinzi ije hageze kugira ngo nkuko bagiye babivuga hagaruke agateka ka leta zunze ubumwe za Amerika. Muri iki kiganiro rero tuza kwibanda ku buzima bwa Joe Biden n'ivyamuranze eka n'ivyo yifuza kurangura. Jewe ndi Isidore Habonimana akaba arije ngiye kubana namwe muri iki kiganiro. Nongeye kubaha ikaze, ariko mwibuke kugira subscribe kugira ngo muba bambere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera mufyonde kuri ako gakengeri kazi ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Vyose rero vyatanguye kw'igenekerezo rya 3 Munyonyo umwaka wa 2020 ni mu gihe abanyagihugu bo muri leta zunze ubumwe za Amerika baja mu matora. Inyuma rero y'imisi igera kuri 5 bariko batora niho vyagaragara ko Joe Biden umukandida w'abademokrate atahukanye intsinzi. Ukaba nkako uko amasaha yagenda ahera niko vyagaragara ko Joe Biden ashobora gutahukana intsinzi. Uko umwanya wagenda uhera vyasa nkuko abantu baza bamaze kubona ko Joe Biden yatsinze. Ku munsi wa 5 nkuko vyatangajwe n'ibimenyesha makuru vyo muri Amerika eka ni radio y'abongereza BBC, inzego zibijejwe zari zamaze gufata ingingo yo kongereza igitigiri c'abacungera ubuzima bwa Joe Biden. Kuri uwo munsi rero wa 5 ibiharuro vy'amatora vyari bimaze kwerekana ko uwo mukandida w'abademokrate ari wazi imbere. Bimwe bavuga ngo nta ufungwa ashaka, Donald Trump we yagumye avuga ko azitwara, akavuga ko amajwi bayivye. Mu kiganiro yatanze ibimenyesha makuru vyaramwatse ijambo mu gihe yariko ashaka kuvuga ko amajwi yibwe. Basiguye ko batashaka gukwiragiza ibinyoma kuko ivyo Donald Trump ngo nta vyemezo yari abifitiye. Uwo rero bahiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu yitwa Joe Biden nkuko twabivuze, ariko izina ryiwe ry'amavuka ni Joseph Robinette Biden. Yavutse kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1942. Avukira muri leta ya Pennsylvania ari naho yatahukaniriye intsinzi ubwa nyuma. Se wa John Biden yitwa Joseph Biden, nyina nawe yitwa Catherine Eugenie Biden. Muri iyo leta ya Pennsylvania Joe Biden yarahakuriye kugeza ku myaka 10 y'amavuka. Mu nyuma umuryango wiwe warahavuye ufata ingingo yo kwimukira i Claremont muri leta ya Delaware. Biden yavukiye mu muryango ubayabaye, ni nayo mpamvu ari kw'ishure kugira ngo akwize amahera y'ishure cari kibazo vyaragorana. Joe Biden yize ibijanye na kahise co kimwe na politike, ivyo abirangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 muri kaminuza y'i Delaware muri leta bari bimukiyemo. Ariko naho vyaruko ntiyacise intege yo kwiga kuko yabandanirije muri kaminuza ya Syracuse maze ayirangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968. Muri iyo kaminuza niho yahuriye n'umukenyezi wiwe wa mbere Neira Hunter. Bahavuye bubakana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966, mbere banavyarana abana batatu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 niho Joe Biden yinjira mu mugambi w'abademokrate. Mbere uwo mwaka nyene acaranatsinda amatora y'abakenguza amateka. Kuva ubwo rero gushika mu mwaka w'ibihumbi 2009
yagumye atorwa nk'userukira leta ya Delaware mu nama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 Joe Biden yarashatse kwitoza kugira ngo aserukire abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko biranga. Arasubira aragerageza mu mwaka wa 2008 naho nyene nta cavuyemo, ariko ico gihe vyofuma kuko yitoje hamwe na Barack Obama mu matora y'umukuru w'igihugu nawe nk'icegera. Niko kuba rero icegera ciwe gushika Obama arangije ibiringo vyiwe bibiri. Muri iyo myaka yose bamaranye ngo babanye neza cane gose, barakomeje ubucuti. Ivyo bigaragarira ku kidari c'iteka Obama yambitse Joe Biden mu mwaka w'2017. Naco gituma na nubu Obama yakoresheje inguvu zidasanzwe mu myiyamamazo ya Joe Biden. Benshi rero aha baravuga bati kubona Joe Biden yatahukanye intsinzi ni umunezero mwinshi kuri Barack Obama. Kwigenekerezo rya ndwi Munyonyo rero umwaka w'2020 intsinzi ya Joe Biden niho yatangazwa. Cegera ciwe akaba ari Kamala Harris. Mu myaka irenga 30 Joe Biden yamaze ari mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za Amerika, yarigeze kurongora umugwi uraba ivy'amategeko mu nama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 yarinjiye mu mugwi w'inama nkenguzamateka uraba ibijanye n'imigenderanire. Ku nshuro nyinshi rero yaragize ico avuga ku bibazo bikomeye bihungabanya agateka ka muntu. Yararashigikiye leta zunze ubumwe za Amerika mu kugwanya abataliba muri Afghanistan. Joe Biden yaragwanije kandi indiane zifatiye ku rukoba apartheid muri Afrika y'Epfo. Kubona Joe Biden agiye kuba umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika vyavuye kure, gusa ico womenya co yabaye umukenguzamateka akiri muto cane. Joe Biden mu buzima bwiwe yagiye ahura n'ibibazo bitari bike. Nk'akarorero, inshuro zibiri zose mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 no mu mwaka w'2008 yaragerageje kuba umukuru w'igihugu biranga. Muri Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 Joe Biden yahuye n'ivyago bikomeye. Yagize isanganya ry'imodoka ryahitanye umukenyezi wiwe n'umwana wiwe w'umwigeme. Abahungu biwe babiri nabo barakomereka bikomeye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 Joe Biden niho yasubiye kubaka ugwiwe, yubakana n'umupfasoni wiwe Jill Tracy Jacobs, maze baraheza bavyarana umwana umwe w'umwigeme. Nkuko vyandikwa ni radio y'abongereza BBC cyo kimwe n'ibinyamakuru vyo muri Amerika, bivuga ko Joe Biden azohindura ibintu bimwe bimwe nko gusubiza leta zunze ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris, gukuraho ingingo igamije gukura leta zunze ubumwe za Amerika mu bihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'amagara y'abantu OMS. Ikindi ivyo binyamakuru vyandika bivuga ko Joe Biden azohagarika ingingo yo kubuza abantu bava mu bindi bihugu kwinjira mu gihugu ca Amerika, harimwo abantu bo mu idini rya Islam. Bikaba nkako kuko Joe Biden arashigikiye ko abanyamahanga binjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi ivyo binyamakuru vyandika bivuga ko Joe Biden azohagarika ingingo yo kubuza abantu bava mu bindi bihugu kwinjira mu gihugu ca Amerika, harimwo abantu bo mu idini rya Islam. Azosubizaho kandi umugambi wa Barack Obama wo guha ivyangombwa vy'imfatakibanza abantu baba muri leta zunze ubumwe za Amerika atari imvukira zaho, ariko bahashitse bakira abana bato. Joe Biden ku ruhande rwiwe abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati igikorwa kiturindiriye kiragoye, atariko ndabemereye ko nzoba umukuru w'igihugu w'abanyamerika bose, baba bantoye canke batantoye. Ikindi mu byo Joe Biden agiye kwihutira ni kugwanya ikiza ca COVID-19 ngo hazongerezwa ibipimo ndetse abanyamerika bose bahabwe udufukamunwa. Ni mu gihe ico kiza ca COVID-19 kibangamiye isi no muri leta zunze ubumwe za Amerika badasigaye inyuma.
ku munsi wa gatandatu muri Amerika habonetse abantu banduye COVID-19 bagera ku bihumbi 125. Ikindi ngo azihutira kuduza ubutunzi bw'igihugu aho abantu baharugwa mu mamiliyoni babuze akazi ku ntwaro ya Donald Trump. Mu ijambo ryiwe rya mbere ku munsi wa gatandatu, Joe Biden yavuze ko iki ari gihe cyo gukira kuri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse yizeza kunga ubumwe aho gucamwo ibice igihugu nk'uko yabivuze. Anabwira bamwe mu bashigikiye Trump ati tugomba guhagarika gufata abo tutavuga rumwe nk'abansi bacu. Gushika ubu Donald Trump nta jambo na rimwe arashikiriza abantu ku mugaragaro kuva aho batangarije ko yatsinzwe. Ahanini yagiye akoresha urubuga rwe rwa Twitter avuga ko amatora yibwe. Donald Trump rero akaba ari we mu perezida wa mbere atwaye ikiringo kimwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Bikaba bitegekanijwe ko Joe Biden azorahira muri Nzero kw'igenekerezo rya 20 umwaka wa 2021, akaba afise imyaka 78 y'amavuko.